Turasubiye kubaramutsa nshuti namwe bakunzi ba Inkerebutsi TV tubipfuriza kubandanya muroranirwa n'ibiganiro twabashikirije nga ku Inkerebutsi TV. Utaraba umunywanyi wacu yocaraba munsi gato y'iki kiganiro ahanditse sabone canke subscribe akahakorako haca haza agakengeri nako naca gakorako ahejeje aca fyonda aho handitse tute canke all kugira zoje ashikirwa n'ibiganiro twamadushikiriza ngaha ku Inkerebutsi TV. Turi kwigenekerezo rya 24 mu kakaro umwaka wa 2025 muri komine Mugina neza na neza ku mugwa mukuru w'iyo komine Mugina mu nyubako y'ikigo c'ugwaruka cimabayi ahabereye amatora dasanzwe, amatora yakozwe n'abajenama ba komine Mugina kugira bitorere abagiye kubaserukira muri iyo nama ya komine Mugina hamwe n'ugiye kurongora iyo komine nshasha ya Mugina yavuye mu makomine abiri ateranije ariyo komine Mabayi ya kera na komine Mugina ya kera. Ayo matora rero yarahagarariwe n'abavuye mu mugwi usanzwe ujeje gutegura no guhagararira amatora mu ntara ya Bujumbura ariyo sepi hamwe n'abagize umugwi utegura amatora muri komine ya Mugina sesi Mugina. Abajeje guhagararira amatora baciye batanga intumbero y'ukuntu iyo nama ya komine ija gukorana kugira ikore ayo matora. Baciye basaba ufise imyaka myinshi muri bo kugira akoreshe inama y'ayo matora. Uwo nawe yarahagatiwe n'abandi bajenama babiri basanzwe bafise imyaka mike bafatiye ku bandi. Iyo nama rero kandi irongorwa n'umujenama afise imyaka myinshi gusumba abandi afashijwe n'abajenama babiri b'ibitsina bitandukanye bafise imyaka mikeya. Abo nabo baciye bahamagara abipfuza kwitoza. Nyuma yo guhamagara abipfuza kwitoza amatora nyezina yaciye atangura. N'abarambiye rero amatora yagenze uku gukurikira. Ugiye kurongora inama ya komine Mugina ariwo bita President du Conseil Communal Mugina muri iyi myaka 5 yabaye Ntihabose Narcisse. Icegera ciwe naco cabaye Muganga Manirambona Adeline. Umwanditsi nawe ni Havyarimana Jideo. Abo bose batowe 100%. Amatora baserukira inama ya komine arangiye haciye hakurikira amatora ya Musitanteri wa komine Mugina. Uwo nawe yaciye aba Saidi Aniseti nawene akaba yatowe 100%. Ndabibutse ko inama ya komine Mugina isanzwe igizwe n'abajenama 25 hakaba hari hitavye abajenama 23 ariko babiri bakaba barungitse ababaserukira muri ayo matora. Amatora arangiye abari bahejeje gutorwa bashikirije muri rusangi ibyo bagiye gukorera abene gihugu. Angira ndabashikirize ijambo ry'uwatowe ngo arongore inama ya komine Mugina hamwe n'ijambo ryashikirijwe na Musitanteri wa komine Mugina. Nagira mfate akakanya kadasanzwe kugira ngo ndabashimire kuba mwatugiriye icizere mukadutora kugira ngo nyabuna tuzobe mubari imbere yanyu mu gutunganya ibi bikorwa bya komine. Ni ibikorwa bidasanzwe kuko twari tubimenyereye, ni bishasha kandi bibaye bishasha turi no mu komine nshasha kandi no mu ntunganyo nshasha n'uburyo bwo gukora bushasha. Murumva rero yuko ari ibikorwa bidasanzwe, ariko kandi turazirikana ibyo tugiye kurangurira bene gihugu n'ibyo tugiye kurangurira komine, harimwo cyane cyane gutanga intumbero ku bikorwa bya komine, hakabamwo guhagarikira ibikorwa bya komine icyo bita supervision, kandi harimo no kugenzura control ibikorwa bya komine. Hanyuma ikindi gikorwa kidasanzwe nk'abajenama ba komine harimo igikorwa cyo kwihweza no kwemeza kugira icyo tuvuze ku biba byakozwe. Murumva yuko ibyo bintu mu by'ukuri atari iby'umwana w'umuntu,
tuzobishobora tubishobojwe n'Imana. Hanyuma kandi ntituzobishobora ngo kubera aho twaciye, kubera experience, tuzobishobora kubera maniveau d'étude, ariko ari ikintu kizotuma tubishobora. Ubwa mbere hoho ni ugukorera mu bumwe n'urukundo, unité et l'amour. D'abord hagati yacu twebwe twatowe, ko twavuze ko turi bashasha, twari mu komine zibiri, Mugina na Baraye, none tubaye ikomine imwe. Urumva rero nuko tubanza tukiyumva namwe, tugire ubumwe, unité, tugire ubumwe, hanyuma dukundana. Ikindi novuga imbere yuko nza kurangiza nuko twoba bisunga amategeko, kuko tutifashishije amategeko aba yaratanzwe ntabyo tuzoshobora. Amategeko hanyuma ubutungane birakunda kugarara mu Gifaransa bavuga ngo ikiti, mugabo ubisize mu Kirundi uzabusanga ari ubutungane. No gutunganiriza bose nta kamwana wa mama. Ibyo ni twaba turiko turabikorera ko by'ukuri nk'inama ya komine ya Mugina intambwe irashobora kuba nziza. Ikindi novuga ni kijanye nyabuna kunganiranira. Twebwe mudutoye ngo duhagararire inama ya komine, nta ushobora byose kiretse umwana w'Imana n'abamukomoka kari wa marayika. Urumva rero birakenera yuko aba complementarity, twumve yuko ntawe ushobora byose, aba afise impano yiwe ndafise impano iriya, nitwazihuza izo mpano by'ukuri nk'abantu dutanguye urugendo uyu munsi, bizera ko bizogenda neza. Hanyuma tuje ku kiti, kubera yuko ibi bikorwa ni bishasha. Iyi nama mpanuza jambo ya komine ni shasha ku Burundi ngira bubaba, kubera yuko Musitanteri hazuba ni muri biro ya conseil communal, nibyo mwese muzi. Urumva rero ni ukuvuga yuko urugwego rwa conseil communal ni urwego rusaba d'abord kwiga, kubera nimba navuze bijya bintu bine tugiye gukora, nituzotanga intumbero kubyo tudatahura, kubyo tutakurikiranye neza, nituzokurikirana cyangwa ngo twemeze ibyo tutatawe ngo dukurikirane neza. Urumva rero yuko banyakubahwa mutujeje iki gikorwa, ejo nitwabatuma ko ngo twige, muzotugamburukire, tukazoba ari mu ntumbero yo gutangura neza, kugira ngo ya ntumbero dutanga babene igihugu badutuma beze tuzokora ibyo badutumye. Ndagira ndangirize kuco novuga ikintu nyabona ko twoba abaharanira amahoro, niko nobita peacemakers, sinzi uko novuga ko abaharanira amahoro n'umwumvikane. Turi abantu kudahuriza ku kintu nibisanzwe, ariko nk'abantu mu gutoye ngo tuzobahagararire mu ntumbero yo kugumana cya cyizere ku badutumye. Ndagira mvuge nuti tuzobahagararira amahoro n'uyu mu turimo, kubera yuko nitwahagararira amahoro birashobora gushika icyumviro ntigihurizwe ko, mugabo hamaze kubaho vote, twizere yuko hocaba nka kujya kw'abakinyi, uwatsinzwe mu ciyumviro ntajana agashavu, tube bene mugabo umwe. Abashimye ndabashimiye ko mwatwizeye kandi ko tugiye gukorana neza, kuburyo n'abene gihugu badutumye bazovuga duti by'ukuri abantu twatumye turabona ko bari ku kivi, bisigaye tugira amahoro mu bumwe, ibikorwa n'umwumvikano mwiza muri komine yacu nziza ya Mugina. Murakoze. Musitanteri nawe yagize ati, akajambo ka mbere naho kwebuka Imana zamushobora byose, yo yadufashije ikadutumbereza, ikaba n'ibigwa yakunze ko bikunda. Iyo Mana ikwicubahiro mufashe tukubera amashimisho cyane. Bwa kabiri ni ugukangurira mwebwe abaje inama, mwadushizemo icizere mukagira muti wese Edianiseti turagutoye muri twebwe urongore ikomine ya Mugina, namwe mumufashe mukumira amashimisho cyane rwose. Akajambo kagira gatatu nako kwemerera mwebwe abajana ba komine ko tuzoje inama n'ingingo, tukaje inama n'ingingo kugira ngo dufashanye gutunganya imigambi ya komine.
igikorwa ca mbere guhagararira umutekano w'abenegihugu, ubutungane, ubumwe n'iterambere ryabo. Ivyo rero ntibikunda tutagira inama n'ingingo. Tuzokwama twabahanuje kenshi, twemere guhanurwa, ariko nabwo muze mudukundire tuze tuyage dushira hamwe. Muri bwa bumwe rero twebwe hagati tukerekana ubumwe nibwo buzoza bwasasagara mu bene gihugu. Iyi komine nk'uko urongoye inama ya komine bivuga ni komine shasha, kuko yabaye komine ikuza 20 ya kera. Igikorwa ca mbere ni ukuvuga yuko abanyamugina turi bamwe, bya bintu ngo mugina ya kera, amabaye ya kera bihave, twumve ko turi abanyamugina muri komine shasha. Umuntu ava Nyamakarabo, uva mu buseruko, ahuye n'uva mu Ruhororo, ahuye n'uva Nyabungere, bumve ko bose ko abanyamugina. Igikorwa gisaba yuko twese dushira hamwe tukaje inama n'ingingo, tuze dufashanye kugira ngo abenegihugu batwizigiye tubageze ku migambi y'iterambere. Yambona ukazoza y'igihugu cacu, igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 giteye imbere mu mwaka wa 2060 izi itugaragaremwo mu bwo tuzoba twakoreye abenegihugu. Hanini rero nuguharanira umutekano w'abenegihugu, ubumwe bwabo n'iterambere kuri bose. Ibyo twabishobora Imana zibudushoboje. Murakoze, Imana ibahezagire. Inkerebutsi TV rero irakeje cyane abo bose bizewe, ikanabipfuriza kuroranirwa muri ayo mabanga mashasha. Ntitworangiza tutabashikirije itangazo ry'ikigo c'ugwaruka c'Imabayi, Centre pour Jeunes Mabayi, aho kibatumirira gusidukana n'iyonka umunsi mukuru w'akaranga journée culturelle wateguwe n'ico kigo nyene, uzoba igenekerezo rya 20 Nyandagaro uyu mwaka wa 2025. Turabakengurukiye rero mwebwe mwese mwadukurikiranye, tunabashimira cyane ku kuntu mwama muriko muradukurikirana. Naho ubutaha rero mu bindi biganiro byacu byo hanyuma.